igihugu cyarimo crise ya leadership. Imana yavuga ngo ndabonye umuntu afise ibitekerezo nk'ibyo, uwo munsi Imana ikimuha umwana. Haleluya. Kubera iki? Ntiyagomba kuvyara umwana wiwe, yagomba kuvyarira igihugu, yagomba kuvyarira Imana. Ko yaguhaye ibihumbi 100 wayo mu miliyoni mu bwami bwayo wamaze. Ako umuntu yaguze ekara nk'iyi irengagiza. Nimba cya kintu urakora ku bwino ekara uri gitangaza. Ose n'igihumbi vrema. Ari umunsi mu gitwaze cyangwa ndakumviriza cyane. Atanga vision, atangire kwa ibintu agomba gukora. Avuga ngo tugomba gukora ibintu bizotwara imiliyoni 120 z'amadolari. Aravuga ngo kandi nituje kugusaba ngo vyemeze, tuje kugusaba kubishigikira. Niwa bishigikira izo bari inyungu yawe, nutanabishigikira tunaendera. Imiliyoni 120 z'amadolari zumva aho ziri. Kandi umubajije tenyereka umumiliyoni uri kuri konte ntawo, ariko afise icyo yavuganye n'Imana. Abantu muzi ko mwavuganye n'Imana, naho mwaravuganye n'Imana ibintu bikomeye atanu migeza bikora iwanyu. Wewe hagara ku Imana yakubiye kuvuza ikibazo. Abantu baravugana n'Imana bien ça, ariko iyi bihuhusi bije ndahinduye Imana, ugaco hindura ugayerekwa ugacinda shuri kubera Mana we minisa masara hezi no iki kintu kirahambaye. Amen. Kugira ngo jewe nkore ubukwe sinari mfise amahera, ariko icyo nari mfise Imana n'ubwonko. Imana nari ndayifise, ariko iyo ntaza gukoresha ubwonko neza simba ndakora ubukwe n'ubu. Nafashe igihe cyo kwiyima. Umuntu yampa ibihumbi 10 nkajya 2,8 nkabibika mukirimba. Kirimba baragiciye ariko cyari kigiye muri icyo gihe. Urumva nakina ikirimba cha 10,000 pare semaine, cyarahemba rimwe mu kwezi, cyahemba 100 byonyine. Mugabe ibyo 100 mpembe, nagiye ku mufundi namubwira ati nkorera intebe faranga ndamuhaye buri kwezi namushira 100. Hagaze ugiye mariage akabatera gahejeje kubera iki bya 100 buri kwezi namushira 100. Iyo turuvasanga ibintu byo munzu nabimaze, ariko iyo nza gutora mirango Imana izobizana he nari kwicara ku kirago. Kandi Imana twaravuga nyambye ngo genda nabikoze, ariko cima ubwenge bisho nkwiriye gukora. Haleluya. Ngo narabuze umutahe, umugabo aguha amafaranga buri munsi yose uramira. Fata gakese ushire uzashiramo igihumbi ku kwezi 30,000, mu mezi 3 ni 90,000. Docuza ndakongereza 10,000 100. Uchugenda 100 abaza guteza n'umutahe munini cyane ukomeye. Nyiri muri Mozambique kandi babwiza ukuri, jewe kugira ngo ndonka amafaranga ntivyara byoroheje kugira ngo ushobore kuba nakora business. Natanguje umutahe w'imiliyoni 3 z'amarundi. Wewe wumva ngo wari boss ngo wari ufite faranga byinshi hariya. Wowe ugafata shop yawe y'imiliyoni 3 ukayishira hagati y'umuntu afise umutahe w'imiliyoni 100. Wewe wadandaza bose abankikije ama shop y'abarundi n'abanyarwanda bavisa ama shop bimwe nyine ndandaza by'ama miliyoni amacana ama container manini cyane banaranguza. Jewe nanguza imiliyoni 3. Mwizo miliyoni 3 hari mwiki ikibanza, kurondera amafrigo, kurondera
umutahe amafaranga ntiyaheze, ariko kubera mu mutwe gusenga nasenze Imana ubwenge, ndagenda ndangura utuntu dukeya cyane, nuko nokwereka amafoto y'utuntu ntanguje utangara dukeya cyane. Muri izo miliyoni 3 ushobora kuba nararanguje nk'utwo mu miliyoni. Wewe wakora shop alimentation y'ibihumbi y'mu miliyoni, hano ushobora kuderenganya ukagira akazembure, ariko hariya ntabwo bikunda kubera ko ni business zo hejuru. Ntushobora kuja kurangura inkoko ngurangura inkoko 5, tegeza kurangura inkoko 11 ikarto yose. Ntushobora rumva ni business zisakubisa umutahe munini, ariko umviza babwire nagenda kurangura mu masashe, nazana ibintu mu masashe gutya, nambara ikabuturigera zazini zabikoreza imizigo, ipana haryo bambara ipantaro ukiri umusirimu, nambara ikabutura igera twakara, nkaca mfata amasashe narangura mu masashe, indwi ya mbere, indwi igira kabiri, frigo agafrigo ka mbere ko gukanyishamo ifi ni nyama nagasanze aho mu rupanga narengeye gupanga baragataye, nagafrigo bari baragataye karahezemo gaze, hama umumama waho hana arambira ngo ko atafrigo ufise gushamo imboga, ati wapi, aramira ko kajya gafrigo nataye ngo ukitore ukagashishamo gaze, yataye ndagatora nzana umufunda nshiramo gaze, nkafata inyama zimwe nkazisha kwa kagapande, nkacashamo ikati, izindi izinka nkazisha kwa kagapande hagati, ifi ubundi ntabwo vyemerewe gushobora kuvanga inyama n'amafi byose muvangatiranye muri frigo imwe, ariko jera baza nkabivangatiranya hagati na hagati nkagabuza ibikarto, umuntu akambaza ngo ari ifite, nkaca nugura kaga frigo te, ati ibyo bintu wagize nibiki, akabigaya mugabo ndiko ndamupimira, ndiko ndamupimira. Inyuma y'amezi 6 kaga frigo nari nagahinduye, naguze frigo nshasha y'imiryango 2 yuguruka hejuru no hasi, kandi ndagenda babwire ko ya mafaranga muneko bagyaza miliyoni 3 yose yari deni, narihira inyungu, kuva ko imiliyoni 3 nazirihira 120 y'amarundi. Ni umuntu yari yansabiye ideni aho muri Kopeke, ari inara yandungikira hariya, nari umuliyoni 1 na urihira 40 ku kwezi, ayandi nayo nene yaguranye abandi hariya na yarihira ayandangana nayo nyene vuga 80,000 120,000 par mois, nkari inzu nkariha iyo nyungu, ngongera nkajya mu mezi 6 nari nishoye amadeni yose, nari naguze frigo, ikibanza natanguriye nagize aka etagere ku gihome kimwe, mu mezi 6 nari namaze kugira etagere 3 zikikuje eshope yose. Imana imigikundiro ku bantu baho hantu. Umudamu umwe araza arambwira ngo ko atabintu ufise, iyo uzobona abantu batangura kuza buri ubwo buryo uzomenye ngo Imana igiye tangira ikore. Arambwira ko atabintu ufise, yari umudamu aje kuranguza muri South Africa, aje kuzana ibintu, ngo no kuzanira ibintu ukazocuruza umpa amafaranga kuwa Mungu, abizana kuwa mbere nkamuha amafaranga kuwa Mungu. Wewe tanga urukore, Imana izogenda ikuzanira abantu ariko wahagurutse. Tera intambo kimwe, Imana izoguterera izindi 99 zisigaye. Ukeneye ko Imana itera 99 utaratera ya mbere. Kuboka mu bwonko. Akanzanira Noah. Noah barafata bakazikura mu intebe, akajya South Africa. Nta muhaye umutaye wo kuja kurangura basha. Akanzanira Noah yuzuye ibintu. Nkaca mpakurura nkuzuza amafrigo nari maze kuyaronka, ngacuruza kuwa Mungu ku mugoroba, ngaca ndamuha amafaranga, agaca zinduka South Africa, agaca zana ibindi, ngaca mpakiramo. Imana ikimunekta n'abandi badandaza b'abanyarwanda bafise imitahe, barambwira ngo uzoza tuguha ibintu, turabona yuko urumwizigirwa. Mwabibonye gute? Ni ikiganza cy'Imana kiri hejuru yanjye, twamenyaniye. Tuzamule haleluya. Utegerezwa kubohoka. Ngo Afrika ngo turabi inyuma, wanguha ntabwo turabi inyuma. Mandela yagendanye yereko ryo kuzoyobora Afrika y'Epfo imyaka 27 ari mwibohero, ariko ntiryamuvuyemo.
ari mu gasho bamufungira ahantu abantu bari kondane, abantu bamaze gucirwa ubwo gupfa, bamujana ahantu mu mazi. Ahubwo agezeyo ashiramo atangura propaganda, atangura imitwe kuyinjiza mu banyagasho yingene bazokwiganzo. Ndababwiza ukuri, ahantu hose uzogera hazoshaka bari mu mazi, uri mu mugambi w'Imana, ibyawe bizocamo. Reka ndababwira abantu bafise yerekwa ryiza, Imana igiye kuba supporting, igiye kubashigikira mu izina rya Yesu. Mandela imyaka 27 ari mu gasho, avayo aba president w'igihugu cha South Africa, apana n'u Burundi, South Africa. Igihugu cha Afrika y'Epfo ni igihugu kinini gikomeye, cyari kiyobona abazungu. Ageze ku butegetsi asanga bamuhaye igihugu, asanga amafaranga yose abazungu barayajanye. Aravuga ati bamuhaye igihugu mugabo kigaragara. Uzi ikintu yakoze? Umushikiranganje w'ikigiga cha leta acamugira umuzungu, acamugira umuzungu. Mwavyumva? Aravuga ati nibo bayajanye, rero ni nabashira kure kazoba kabaye. Minisitiri wa mbere acamugira umuzungu. Bacha barahamagarana, tuzo amagabo ko ari mwiza, zana garukana ubutunzi, basha garukana ivyanyu. Imbeba kugira ikuje ibanzika kwa gazi ikaguha. Abafashijwe nibazamura ibiganza bagire gutya. Utwo tuntu twawukora Imana igiye kuduhezagira, niko Imana yambari. Utwo tuntu dutoye ukora Imana igiye kudusupportinga. Gabanya gusinzira, wongereza iminsi yo gukora. Gabanya itiro, wongereza iminsi yo gukora. Haleluya, haleluya. Wongereza iminsi yo gukora. Muzoshake mumbwire iminsi yose yo hagati mu ndwi tuyihagarike, ariko muzi ko muzozana amafaranga. Zo turasenga kwa Mungu gusa. Duhera mu gitondo tugira ni mugoroba twiriye iminsi yose tutasenze. Mugabo kuva ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu mugende muzane ifaranga twubaka ubwami bw'Imana. Iyi televiziyo twasengesho mumeze gute? Iyi samasengesho, iyi n'amafaranga. Gukomeza masengesho ibintu ukoze uze mukora akantu gakubita bazonyica bankuye ku Imana izondina. Ninapfa nakoze mu bwami bw'Imana, nabapfa nk'imbwa barapfa, ariko nimva arico na Maria abandi naco bitwaye. Jean Baptiste uzoshaka upfe mugabo cyo Maria abantu gusa nukureka ko bishoboka. Tuzozana yaeka iterateranywa imwe yuzura podium yose kimwe, akana kantu gatonya n'ikibanza c'amamiliyari tuzokigura kubera iki dushize amaboko hamwe tugafatana urunana mugana abanyarwanda, tuzokora ibintu bikomeye. Reka nsubire mvuga akakana narigeze ukavuga hano, umuganda w'inkwi witwa umuganda mu gihe ufunze n'imigozi, ariko iyo havuyemo urukwi rumwe ucunyagabuka rumwe gusa ruvuyemo. Ubaka ubumwe iyo ufunze, ariko upfuyemo rumwe ruvuyemo umuganda w'inkwi utakaza imbaraga. Nitwaje hamwe tugafatana amaboko tuzokora ibikomeye, tuzokora ibikomeye. Giye kubagira aba boss kubera ko mugiye kuboka mu mutwe ko abantu bakomeye. Haleluya. Muza abantu biyahura ico bivako, Satana mutera mu bwonko akamugatiyo ntumana kusigaye wenyene, imiryango yaragutaye waje wenyene n'ubundi kuyisi nde mwazananye uriyahura. Abandi ngo sheri yamevye ngo ndiyica, wiyica nkande we mwaho ufise imyaka 30 ngo yaguhevye, ni Imana yaguhevye. Bagutware byose bakurekera Imana bazoza. Bibiliya iravuga ngo Yefuta bari baramutaye ngo wavutse ku kinyendaro genda tuvemo, ngo ajana n'abantu bimbura kimaza 300 ngo ageze iyo agiye arakomera. Naho bagutaye ugiye gukomera mu izina rya Yesu, naho bagukuye kamaboko ugiye gukomera. Ngo bagize guca bumva makuru ko Yefuta yakomeye. Ndavugana n'abantu batawe, ndavugana n'abantu bahebwe, Imana igiye kubasanga isupporting ibitekerezo byanyu. Semeni haleluya.
maraya, ariko naco bitwaye uko wavutse, naco bitwaye ngo umuryango waragutaye, naco bitwaye ngo famiye zose zarakuvuye ko. Wewe ni wiyubake gusa, wiyubake mu mwami, wiyubake mu mafaranga. Bazoza ngurazi yuko ngo mama wawe ngo yavukana mama wanje ngo bazoza basange barakomeye, bazokwita mukuru wabo. Uyu munsi ntacyo uvuze ariko ejo uzobusobanutse. Kubera iki? Kubohoka mu mutwe. Dukomere Yesu amashi menshi cyane. Reka imbere ko dusenga dukorera Imana. Ndabona amasaha yagiye, mu mbabarire. Ariko Mana numva iri jambo ejo no kwa Mungu muze ndabigisha. Haleluya. Turagomba kuba abantu bakomeye. Imana mbwiye ngo nyuma y'izi nyigisho muzomura abantu bahambaye. Iki ni ikiziriko gikomeye, ikico mu mutwe, ikiziriko gikomeye. Ibintu byose biragenda neza. Uzi na Imana gukura ko karandi kagira gute twa wahaziritse. Katakino kimwe wofugezeko. Dukorera Imana. Data mu izina rya Yesu. Ndasenga abana bawe, ndabahezagiye bagiye gukorera, ubaha umugisha. Amashikanwa yabo, ibigira 10 byabo, amashimwe yabo ubihezagire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu dukorera Imana. Ariko Yesu neza. Bagiye kunyica, baranyica n'ubundi nzopfa. Ariko ntabwo bazonshobora. Ndakubwira ngo abansi bawe ntabwo bazogushobora. Ntabwo bazogushobora. Nubundi uzopfa taco wimari. Fari cyo Mariya abantu. Fari cyo ufashije benshi. Fari cyo wubatse mu bwami bw'Imana. Fari cyo wubatse mu ishengero ry'Imana. Haleluya. Mungu awabariki sana ariko barakorera Imana. Uko nyene uhaguruka uvuze ngo ubutumwa bwiza ni bubandanye. Ubutumwa bwiza ni bukomeze. Ijambo ry'Imana nirivugwe. Abari Burayi ni bakomeze. Reka nababwire igituma abantu bari muri Amerika bari hebe ko barakurikirana ubutumwa ni kubera iryo jana rya utanga mu gitondo. Nako byoshoboka. Haleluya. Ubu ibintu bigiye kuza biragenda neza. Ubu gituma mubona image zisa gutyo ni kubera ko ahabye biko byaca muri YouTube. Akora kuntu bizohora bizite bivuye muri kamera bica biza. Ubu iyi nayo ndazi tuzora abantu tuyinstara hajya hagati mu ishengero kugira ngo abinyoroherwe. Ariko ishengero ntirisobanutse. Reka turafise indeka ngijya nayo ni yacu. Ishengero habe hasa neza. Habe hasa. Ariko uko ishengero naryo riko ryazamuka bisobanuka ko n'abantu nabo ab'Imana yahamagaye hano Imana irike bazamura mu zindi mbaraga. Reka ndakubaza wewe woja mu rushengero rw'ivyatsi ugasanga haparitse V8. Urushengero bujya uko rukomera mu bitekerezo mu buryo bwo kwaguka mu buryo bw'ibiboneka ni kuvuga ngo n'abantu bago. None ibyo bintu ko bitikora bikogwa n'abari mu rushengero. Ni ibintu bikogwa n'imbaraga z'amafaranga. Iyo ishengero bona ariko rirahinduka rimera neza no mu buryo bw'imibereho y'abakristo biba biriko birahinduka. Haleluya. Ndashimiye umuntu wese agize ikinakora. Ndashimiye abaterereye. Hari umuntu yaterereye ari muri Amerika nabanye yagize ikinakora. Nimburi kuri ekra Imana iguhezagire cyane. Bagize icumara muri bya bihumbi 100 byawe watanga, muri cya gihumbi watanga, bya 10 watanga, wewe uko watanze unganya n'uwatanze mu miliyoni nimba wabitanze ibyo 10 byawe bivuye mu mutima. 10 watanze, 5 watanze bivuye mu mutima kuko wabitanze ko ari byo wari ufise. Haleluya. Rero ndasaba abataraheza muheze kuko turacafisa amahera makeya ni makeya. 500,000 mu 5,500,000 ayo arashobora kubura. Rero wowe utarashitsi iryo sezerano kwa Mungu ejo hirya y'ejo uzubizanye cyangwa no musimba wazanye gendo yasize kugira ngo dukomeze kwegeranya twishure. Ariko ndanezererewe Imana kwa gatandatu ejo tuzokora Zoom bimeze neza. Vuga ngo bimeze neza. Mwaguruke ndabasengera. Yo twacerewe amasara agiye basha. Mihangane ejo samedi iyi neno tutaifafanua. Niko babivuga mu Kiswahili. Tutaifafanua, tuzoyagura. Iri jambo tuzojagura. Turivugute neza no ku munsi wa Mungu uzotaha wiyumva kuremeye. Mana yanje. Niko nashaka kubasengera ntibishoboka umwanya wagiye mbya muje mu buzi. Wizere gusa ufata aho ugwaye, ufate
aho wumva ufise ikibazo Imana iragukora ko mu izina rya Yesu. Datanyagora ku ngoma se umwami wacu Yesu. Ndahezagiye abana bawe bazindutse muri iki gitondo. Ndabasengeye abagiye kuja mu bikorwa bitandukanye, abagiye mu mashure, abagiye mu buzi. Mana ubuzi butandukanye bagiyemo, ndabasabiye umugisha, ndabasabiye umuhezagiro, ndabasabiye kugubwa neza, ndabasabiye ikiganza cawe. Reka ubane nabo, reka Mana ubahezagire, reka Mana ubahe mitima yabo yipfa izina rya Yesu. Reka ikiganza cyawe kibaherekeze, reka ukuboko kwawe kubaherekeze. Aba bantu bagize ikintu bakora kuri no ekra, ndabasabiye umugisha. N'utaronse cyakora kandi Yesu umutima wo gukora na umuhezagire. Mana nimba bagwaye ingwara muri aka kanya zikire, mwakire gukira mu izina rya Yesu. Ndatangaje gukira mu izina rya Yesu. Ndatangaje gukira mu izina rya Yesu. Akira gukira ingwara, akira kubohoka mu nda, akira kubohoka amaguru, akira kubohoka amaboko, akira kubohoka umutwe. Wewe umene ku mutwe, wewe ucitse intege, wewe wumva satani yakuvunaguye, wakire gukira muri aka kanya. Wakire igitangaza cy'Imana, ubushobozi bw'Imana bugukorere. Mana urakoze, ndagushimiye kugirira neza abana bawe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Hallelujah. Hallelujah.